Inyuma y'umutaga wo kwigenekerezo rya 2023 nzero no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo yarifadikanije n'abandi banyacubahiro n'abene gihugu isinzi mu gisabisha mpuzamadini cyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuva ku igenekerezo rya 2023 gushika ku rya 2025 nzero no mwaka. Ico gisabisho kikaba catunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo gushimira Imana ko vyiridahingeshanya kubagirira. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Pierre Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wiwe, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, abategetsi batandukanye bajejwe amabanga hambaye y'igihugu, ashinga amateka n'abakenguza amateka, abashikiranganji, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru y'Igitega Musenyeri Simon Ntamwana, n'abamenyeshamana batandukanye, abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, abene gihugu isinzi yo mu ntara ya Gitega n'abavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Umunsi wo gutanguza ico gisabisho waranzwe n'indirimbo zitandukanye zo gushimira no guhayagiza Imana ku vyiza vyinshi yamikorera abarundi n'igihugu. Bimwe mu bindi vyaranze ico gisabisho ijambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye. Mu vyo yavuze yamenyesheje ko arakagiho gushimira Imana ku izina ry'abagumyabanga ku vyiza vyose yabakoreye. Akaryo ko kwibuka nongera nshingira intahe Imana ku izina ry'abagumyabanga ku vyiza vyose Imana yadukoreye. Iki gihe turimwo ni igihe koko cyo kwigina ubukomezi bw'Imana yacu n'ibitangaza yakoreye abarundi, kuko simbeshere turavye twebwe nyene ivyo twabonye nivyo tubona ubu, dufatiye no kuvyo twumvise ku mateka y'abasogokuru bacu, turemeza vyose ko ari Imana yonyene yarokoye Burundi kuva abarundi batanguye guca ubwenge bakarondera intahe yo kwikukira Uburundi bwari bwaranyazwe. Ubwa mbere na mbere rero twese abarundi turazi ko Imana yaturemye irema Uburundi, irema abarundi kugira ngo bishire bizane mu gihugu cyabo. Ubutegetsi bw'igihugu bwari buriho kandi ari ubuvyeyi. Mu ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu yavuze ko ibintu turimwo binezera Imana, ko mbere n'indege yabazanye urugamba rurangiye yabururukirije kuri ico kibuga cabereye mu igisabisho, kandi ko ku Mana bifise imvo arico gituma ari kuyishimira ku vyiza yabakoreye. Rero ngo imisi yo kwegera Imana cyane. Bagumyabanga ibintu biri turimwo biranezera Imana. Duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa 12 2003 muri Gihamagara, no twahwaniye twese duturutse imihingo yose, abari mu ntara hirya no hino, niho twagize icyo twita rassemblement kajya mu Gihamagara. Hama duhejeje kuja hamwe twebwe indongozi twavuye ngaho mu Gihamagara, indege yatuzanye yatururukirije ku kino kibuga nyine hamubona ha. Necari ikigoye ku ndege yuko ingubanda kigwa Bujumbura, mugabe integuro y'Imana yashatse yuko tutabandanya gushika Bujumbura, tuturukiye ngaho Gitega ari impamvu kino kibanza catubereye umugisha. Niho twururukiye ubwa mbere urugamba ruheze, none tuko turahagaruka tuza gushimira Imana bihambaye n'ibikomeye yadukoreye. Nico gituma iyi minsi yo tubera iminsi yo kwegera Imana gusumba, tuza ngaha dutahuka tuje imbere y'Imana dusaba imbabazi, kuko umurindi twatanguranye wo gukunda Imana no kuyikorera so tubona abagumyabanga bose nkuko byari bimeze mikahise.